uzosanga abantu benshi badashobora kubandanya ngo bubake ingo zabo. Narababwiye ko bizana n'amadivorce. Iyo ubona umuntu agusambanya utazi, birazana divorce kububatse, birazana bukaguma bupfa. Ndiko ndavuga ku mabohero, kandi sinzoryama, sinzosinzira abantu batavuye mu mabohero. Kandi ibyo turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa pasteur Nduwimana Joseph. Ndongeye kubashimira ingene mushishikara gukurikirana ikiganiro gusenga guhindura ibintu, n'abamwebwe mwese mushishikara kugikwiragiza, n'abafise ico badufasha mu gusenga cyangwa mu kudushigikira mu bundi buryo butandukanye kugira ngo igikorwa c'Imana kibandanye. Yesu abaho umugisha. Mwebwe mukwiragiza ubutumwa mu yandi magrupe, Yesu abaho umugisha. Wewe ukeneye ubutumwa Kumusi urashobora kuduhamagara ku 69 50 22 68. Tumaze iminsi turiko turigisha ibijanye n'amabohero ashika 15 aboshe abantu. Uyu mwanya reka dusome ijambo ry'Imana twishimikiza. Turarisoma hariya muri Zaburi 142 umurongo w'indwi. Kura umutima wanje mwibohero kugira ngo shime izina ryawe. Imana nishimwe. Aya majambo yavuzwe na Dawidi yari mwibohero rikomeye cyane. Bibiliya iratwereka neza yuko yari mwisenga ry'ibuye yinyegeje, yahunze Sauli. Amaze guhunga Sauli yinyegeza mwisenga ry'ibuye, arabona yuko aboshwe. Ico gihe atangura gusenga abwira Imana ngo Mana nkura mwibohero ndimo, ibohero ryo kwinyegeza, ibohero ryo kuba mu mwobo. Mw'iyi minsi turiko turavugana, hari abantu bari mu mwobo, hari abantu binyegeje, hari abantu bari mu gakengerwe basa n'abinyegeje, hari abantu batabona imbere batabona inyuma, banyegejwe n'abadayimoni, banyegejwe n'ibihe barimo, banyegejwe n'amagorwa y'uburyo butandukanye. Ubuzima bwawe ntibubandanya, bituma binyegeza. Aha tumaze iminsi turiko turavuga ibijanye n'amabohero y'ubusambanyi azana inkurikizi zitandukanye, aho ejo bundi nariko ndababwira ku ndoto umuntu ashobora kurota kumure hari abantu bariko baramusambanya atabona. Ivyo twagiye tubona abatari bake bibateza ama infection adakira, ugasanga batobara bagwara ingwara z'intakira kandi z'imisi miremire, aho baguma babona amashira, aho baguma biyagaza, aho bahura n'ingorane nyinshi mu bihimba byabo vyirondoka, mbere ivyo bikabazanira inkurikizi zikomeye cyane. Mwizo ndoto nyene zo kurota bagusambanya, rimwe na rimwe umenya yuko ujya mudayimoni ariko agusambanya arafise ivyo gusigamo muri wewe. Uzosanga abantu benshi badashobora kubandanya ngo bubake ingo zabo. Narababwiye ko bizana n'amadivorce. Iyo ubona umuntu agusambanya utazi, birazana divorce kububatse, birazana blocage ku bantu bagomba kubaka ingo zabo, ku buryo n'uwakwifuza cyangwa waragukeneye aca hagarikwa n'uwo, kuko muri makuru umukobwa uwaba ari umugabo yabaye umugabo wawe, cyangwa umuhungu uwaba abaye umukobwa yaje uri umuhungu aba ari umugore wawe, cyangwa uri umukobwa uwo aba ari umugabo wawe. Igihe cyose ariko aragukoresha ibintu nk'ibyo, hari ibintu bikoreka, hari ibintu bipfa mw'isi y'impemu, hari ibintu baba bakoze wowe utabona ariko biba biriko birakora. Nico gituma benshi batavyara, kandi mu gihe muriko murarangura amabanga ariko aragusambanya wowe utabibona, hari ibintu agusigamo bibaho ubuzima bwawe bizana gutuma utagira ibyifuzo byo kubaka urugo, mbere ugasanga ubuzima bwawe buguma bwononekara bukaguma bupfa. Ndiko ndavuga ku mabohero, kandi sinzoryama, sinzosinzira abantu batavuye mu mabohero. Kandi ibyo birazana n'imikoshi ituma ubuzima bwawe butabandana, ibyo ukora bigapfa, ibyo ukora bikononekara, imigambi yawe igafudika, iterambere ryawe rigapfa. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane abantu bataha agaciro iyo babonye umenga baba byabashitseko, ntibamenye yuko hari ubuzima bwabo buboshe. Uyu mwanya rero hari amabohero menshi nagomba kuvuga, ariko umwanya nkundira ngomba mfata umwanya wo gusenga cyane kugira ngo mbohore abantu bari mu iryo bohero. Dawidi aravuga ngo kura ubuzima bwanje mwibohero, nje gukura ubuzima bwawe mwibohero kugira ngo ushime Imana. Dawidi yavuga ngo mvuye mwibohero nje nangura gushima Imana. Hari abantu uyu munsi batagishima Imana kuko bari mwibohero ry'ubuzima, bari mwibohero
ariko yamara kwihebura, yamara gucika intege, yamara kudedebukirwa, ahura n'ibintu byinshi biriko bimukoresha ibyaha, biriko bimuca intege, biriko bimuca ivutu. Ubuzima bwiwe bwarugawe, ari mu mbobani, imbere ntahabona, inyuma ntahabona, agosha kuruwate ntahabona, abona nk'umupfu, yibona nk'umuntu ubuzima bwiwe bwaheze. Ariko Mana, wokura ubu buzima bwiwe mwibohero kugira ngo agushime. Turakeneye kugushima. Ibohero abantu barimo nibazotuma basha gushima, ariko ndaguhamagaye kuboko kwawe kutanarwa no gukora ubushobozi bumuhoro, biciye mu ijambo ry'abakozi b'Imana, biciye mu ijambo ry'abasenga. Ndasengera ubuzima bw'umuntu wese aza kubona iyi audio cyangwa aza kubona iyi video, Mana agisengerwa, acumiriza mu matwi, ucure mu buzima bushasha, bikimugwa mu matwi, acungurura gusa, urema amahirwe mashasha. Abari mu mabohero y'ibyago n'amagorwa n'amarushwa babivemo, babone kugirwa neza n'Imana. Cinzira aho zitari, senyura imisozi yari imbere yabo, hindura ubuzima bwabo shetani yasize mu mabohero, banyegejwe mu myobo. Ndagomba kubakurayo, abatari bake baranyegejwe mu myobo, nico gituma ubuzima bwabo butaja habona ngo bukayangane. Ndasenze Imana, ndi mu buzima bushasha kuri bo, mu izina ry'Umwami Yesu, amen.